bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaragumbiriye cyane, amahoro y'umwami Imana abane natwe twese. Ni mama Nyishu, nahi ndabakumbuye, indugereka sintoye. Indwi ni nyinshi, mu ndwi hashobora kuba ibintu byinshi cyane. Rero ngarutse ngo tuganire twumve ico Imana itubwira uno munsi biciye mu ijambo ryayo, ici twifuza ko, ici duhanura, ici dushaka ko, nuko ibyo ari byo byose ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Rero maze iminsi numva ashaka ko tuganira ku buzima bwa Aburahamu, ariwe Aburahamu. Numva ashaka ko twumva mbega urugendo rwiwe, uko benshi baravuga ngo ni sokuruza ngo kwizera, natwe turavuga ngo kwemera ngo kuvyara ubuzima. Rero turagomba kumva mbega ivyo bintu byavuye he, byatanguye gute, mbega yavyifashemwo gute, ubwo rugendo rwari rumeze gute. Rero nico bituma uyu munsi tuza gusoma mu itanguriro igice ca 13 ndanze y'amajambo ivuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Amen. Imana yacu nishimwe. Nariyumvira kuri uyu mugabo, nukuri yari afise ukwemera kudasanzwe, yari afise ukwizera kurenze. Iyumvire guhaguruka, Imana ngo ikubwiye ngo genda, ngo nzokugira umurovyi w'abantu, ngo kuri wewe genda. Iyumvire nawe uze wumvira abantu ba kera batwitangiye imbere, amajambo bagiye barabwirwa atandukanye, bagiye barabwirwa bamwe ngo nzokugira umurovyi w'abantu, abandi ngo kuri wewe ngo niho nzokubaka, abandi ngo komera, ngo nuhera gukomera ngo nawe ngo uzokomeza abandi. Ndavyiyumvira nkavuga nti burya vyari vyoroshe. Aburahamu rero wewe birakomeye cyane, kuko Aburahamu ngo mu nzu kwa Seteri niho babazira ibigirwamana. No kuvuga ngo abami n'abami barava iwabo, barava iyo bavuye, baje mu rugo kwa Aburahamu, baje kubazisha Imana. Rero ugaca wumva ijwi ry'Imana utarabona, uwo kubaza ati iba hehe, nta identification yayo ushobora gutanga, ariko ukumva ijwi rirakubwiye ngo sohoka uve mu nzu ya so, ngo uje mu gihugu ngo nzokwereka. Burya biroroshe ko ndi muri ville umbwira uti fata bus ya Kanyoni par exemple, hama jewe uraza kunsanga kuri Sesinga mu Ngagara. Urumva nibwo wafashe bisi ya Kanyoni, wowe urabizi neza kuza kururukira kuri Sesinga mu Ngagara, kuko baguhaye precision. Mu yandi majambo, uhagurutse uzi iyo uri kuragenda, uhagurutse uzi iyo ugiye. Mugabo Aburahamu yabwiye guhaguruka aravuga ngo haguruka ugende mu gihugu nzokwereka. Ni kuvuga ngo yabwiwe guhaguruka ata precision yahawe, atazi ngo ndashika kuri foyer banyururutse, bazonyururukiriza kuri permanence, ndagiye kuri Sesinga, ivyo ntavyo yarazi. Mugana kubwiye ngo we biroroshe ko baba bakubwiye bati fata bisi ya Kanyoni, mugabo naho ufata bisi ya Kanyoni wowe uze kururukira kuri Sesinga. Mara niyumvira iyo energy ahantu Aburahamu yayikuye, uko kwizera, uko kwemera kwari muri we, ko kumva ko yohaguruka
malgré que nta precision yahawe n'uwumurungitse ntawazi ntiyamubonye ntazi ukwasa nta business bari bwakorane ntibazinanye ariko ngo arahaguruka ngo aragenda ngo nk'uko Imana ngo yamubwiye. Icyo gihe Aburahamu ahamagagwa Imana yamwemereye umugisha. Abarivyo bari bango ngo nzoguha umugisha ngo nguhindure umugisha ngo uzaburera. Rero urumva Aburahamu abwirwa guhaguruka abwirwa ngo kuriwe ngo niho amahanga yose azohererwa umugisha. Bene data nimwibaze ngo ico kintu kiroroshe. Donc kuriwe hariho mission iremereye, hari gahunda nini cyane yagutse, vyari ibintu biteye ubwoba kuko niba yari umuntu afise umutima agira compassion, donc ashobora kwicara akiyumvira akavuga ati niba nitwaye nabi je vais rater une mission, kandi mission itaraba jewe jenyene Aburahamu mugabo ni mission iraba ubwoko bw'Imana, ni mission iraba abana b'Imana, ni mission ishobora gutuma abantu benshi babura umugisha babaho ubuzima bubi kubera ko jewe nitwaye nabi. Ariko nibwira ngo Aburahamu kuko na Bibiliya ntabwo itubwira ngo yarafashe umwanya ngo kwiyumvira. Sinzi nka ari igihe umuntu akubwira ikintu, hari ikintu vraiment spontanément utuvuga ati no, cyangwa ukavuga ngo oui. Kumwe Yesu yatubwira ngo inyishu yanyu ego ibe ego, oya ibe oya. Mugabo hari n'ikindi gihe wumva umengo ça demande réflexion, biragusaba kubanza kwiyumvira, biragusaba kubanza gupeza le pour et le contre, vyose ukabishiraho ukavuga ati none mbega iki ndagikoze, iki cogenda neza, mbega iki ndakigiyemo ndungu kiki, mbega ho hamwe no giheba ndungu kiki. Ariko Aburahamu naho tubona yasavye moment de réflexion. Aburahamu yarahagurutse aragenda, kandi ngo ntiyapfuye uko yagiye, ngo yagiye nk'uko ijuru ryabimubwiye, yagiye nk'uko Imana yabimubwiye. Aha rero harakabaza jewe nawe twarahamagawe regasha, peut-être nturumvira, peut-être nturemera, mugabo twarahamagawe kubera ko Imana mu kuturema burya nta loaza, nta muntu numwe yaje kubera igihamana, nta muntu numwe yaje gushariza isi. Wapi bari bahari uko bari bangana kose utaraza, bari bahari muri variete zitandukanye. Ariko niba Imana yarakuremye, niba Imana yarakuzigamye ikakuzigamira mu nda ya nyoko, wibuke yuko hariho imbuto zateranye, urubuto rw'umugabo n'ubw'umugore ruraterana, mugabo bitabashije kwiyunguruza ngo bize bishike mu gitereko kugira ngo noneho wa mwana abumbabumbigwe aho hantu akomeze evolution yiwe mu gitereko ca mama wiwe. Mugabo urumva iyo conception, sinzi iryo samwa ryari ryabayeho, ariko wewe uriho, waravuye aho hantu byabereye, urubuto ruriyunguruza ruraja mu gitereko, Imana irakurinda, iyo nda ntiyakorotse, izindi zaravuyeyo, abandi bavutse bapfuye, abandi bavutse bafise ingorane runaka, badashobora kubona, badashobora kumva, badashobora guhagarara, badashobora gutambuka, badashobora kwicara. My dear, nagira ndakubwire ngo niba waravutse ibihimba byawe byose bikwiye, Imana ikakuzigamira mu nda ya mama wawe, menya ngo hariho impamvu, menya ngo hariho une mission, menya ngo ntukwiye kugenda uko ugomba wewe, ahubwo urakwiye kugenda uko ijuru rigomba, urakwiye kugenda uko Imana ishaka. Aburahamu ngo arahaguruka, nta A nta B, yarahagurutse ngo aragenda, agenda nk'uko Imana igomba. Jewe naragerageje kwiyumvira ku mateka ya Aburahamu, sinibwira ko Aburahamu yaravuye mu isi kamere, sinibwira ko yaravuye mu muryango ushonje canke ugowe. Uko biri kose Aburahamu ategerezwa kuba yaravuye iwabo bimeze neza, aronka icarya, aronka icanwa, anambara. Kuko reka mbabwire,
abantu badandaza imana wowe wumva byari byoroshe ntibyari byoroshe kwa Setera ibyo ari byo byose ibyo kurya byari bihari guhaguruka rero agakurikira uyu mugabo yumvise ijwi yumvise amuha des promesses atazi ivyo jewe noshobora kuvuga ubu ni des promesses en l'air kubera ko ntiyari umuntu physique aje mu mubiri ngo amukoreko amwumve nkuko jewe noza ukankura ko canke se ukambona ariko byari ibintu biriko birabera mw'isi y'umwuka yariko yumva ijwi rimuhamagara kandi rimubwira ariko iryo jwi ntiryari ijwi nk'iko jewe ndiko ndavuga unyumva unambona hoyaye canke ngo wavubaza ngo mbega urya muntu yigishije rirya jambo ngo ninde avuga ati no witwa Mama Nyishu akorera aha ushobora kumusanga nibwira ngo byari ijwi yari umuntu mushasha kuri Aburahamu ariko araza aramubwira ati haguruka uve mu nzu ya so. Nasanze kwemera ubundi kwemera ushira hasi ubwenge bwawe ubundi kwemera nivyo abantu babasazi kwemera nibisazi kubera ntabwo wemera ibintu biriho oya wemera ibintu bitariho wemera ibintu bitagaragara wemera ko urazi ko ushobora kwemera ko uzogaburira abantu benshi kandi we warabivuze uko niko kwemera ukwemera gutuma watura ubuzima mu gihe abaganga bakubwiye ngo madame ntibigikunda barakubwira bati wewe imyaka yarakujanye ntushobora gusama kandi naho wosama umwana ntafise aho akurira kubera mu gitereko cawe huzuyemo ibivyimba ariko ukwemera kwawe kukabwira ngoya jewe n'Imana turi kumwe n'Imana birashoboka turi kumwe n'Imana ndashaka kuvyara ukwemera nuko sokuru yagize guhaguruka atabigaragara biboneka agasiga ibigaragara agasiga inshuti agasiga abavyeyi agasiga abavukanyi agahaguruka akagenda ndumva jewe ubwanje ndifuza ko Imana yondemera uwo mutima kubera ko ntabwo vyoroshe ari gushika hano ukavuga ati mwara mweme mutwenga Toma ariko hari igihe nawe ushika ahantu ukamera nka Toma Yesu ngaramubaza ngo yewe Toma we ngo wemeye kuko umboye ariko nawe ariyo situation ushikamo ukavuga ati oya reka basi tuvuge akantu gasanzwe abantu muri Burundi uyu munsi wo kubwira ati ejo muzovyuka amastation yose yuzuye igito atagutonda nta mirongo y'amabisi ata tuvugana umubanga wa mukirisitu acavuga ngo ha ngo kumwe n'Imana birashoboka ngo hinge turindire ariko mu mutima wawe harimwo gukekeranya harimwo ngo yaba kwizera kwanyu gukongana n'akabuto ka Sinapi ngo mubwire imisozi igahaguruka kandi kabumvira igashinguka ikagenda rero nshuti mukundwa navuze ngo uyu mugabo jewe arantangaza uyu mugabo aratuma ndamwiyumvira ko cane ikintu ca mbere cantangaje nuko guhaguruka agakurikira abantu akajana n'abantu atazi akagenda iyo atazi agasiga vyose agakurikira ijwi atazi nyeneryo atomuha ishusho atovuga ngo asuku ngo amezuku uko nabo batubwira ngo Aburahamu yari afitaniye ubucuti n'Imana nabo batubwira ngo Aburahamu yari yaragendanye n'Imana ariko batubwira ngo mwihamagagwa ryiwe yumvise ijwi rimubwira ngo haguruka uve mu nzu ya so ngo werekeze mu gihugu nzokwereka nshuti mukundwa uri kuranyumviriza ntaho woba waragabiye iryo ntaho woba warahagurukijwe ukaguma wicaye ntaho woba ukiri mu kibanza kitari icawe ari igihe twamwa kumaduka ahantu murumva ngo jewe ngo navukiye aha ngo nakuriye aha ngo nize aha ngo abagenzi banje bose baraha ça va est-ce que tu connais ta mission urazi mission yawe urazi aho Imana yaguteguriye ubwo wewe
nta bantu woba warariganije kubera yuko wanse kumvira Imana, kandi umugisha w'abo bantu uri mu biganza byawe, uri mu maguru yawe, uri mu bwenge bwawe, uri mu guca bugufi kwawe, uri mu kugamburuka kwawe, uri mu kumvira kwawe. Aburahamu nta à gauche, nta à droite, nta devant, nta derrière, nta pourquoi, nta comment, nta quoi, nta ngo acarahaguruka, ngo acaragenda ngo nk'uko Imana imubwiye. Aha rero ndagusigiye akabazo, jewe ndafise akiwanje ndavyibuka, jewe ndafise akiwanje. Jewe hari ibintu Imana yashaka ko nkora, nkanyigana nkayankira, nkayibwira ngo yaye ikantuma guhanura abamama bubatse, nkayibwira ngo ya Jesse nubatse sishaka kuja guhanura kubera ko jewe sindubaka, nkarondera inzitwazo nkayibwira ngo ni wabikora Mana nanje nzohaguruka. Ubu hari igihe mpora niyumvira, hari ingo zicubatse kubera ko numviye Imana, ngahaguruka nkakora ico yambwiye, nkahaguruka nkavuga ico yambwiye, ntitayeho yuko jewe atagomubatse. Rega ntibiba vyoroshe mu muhamagaro hemwe. Mu muhamagaro umuntu arahura n'ibibazo, tuzobirabako. Nanje harabanca intege, harabambwira, harabambaza, hari igihe ngerageza kuvuga, umuntu akakubwira ati none wowe utunze abagabo bangahe? We kubera yuko utubatse urashobora kuvuga ibyo wishakiye, iyo aba warubanye n'umugabo shaho wobimenye, wokumvise. Oya nta nzitwaza. Jewe ubu ndazi ko hari ingo ziguwe neza kubera ko navuze, ndazi ko hari abashinze ingo kubera ko numviye Imana. Rero ndagusigira nawe ikibazo. Wowe ntavyo watumwe nako ukaronka inzitwazo, ukitwaza ibi na biriya, nta Imana yakurungitse ukanka kugenda, biri gute? Aburahamu ngo arahaguruka agenda nk'uko Imana igomba. Nawe niba warahagurutse, Imana yacu iguhe umugisha, Imana yacu igushigikire, Imana yacu ijane nawe. Niba butaranahaguruka, niba bukiri kurabaza ibibazo byinshi, wowe haguruka gusa, hanyuma destine Imana niyizi kandi izobana nawe. Shalom, shalom, shalom.